umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, bari ku mugabane w'abanyaziya, mu bihugu vy'abarabu, abari muri Afrika, South Africa, Zambia, Kenya na Uganda. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo. Ngaho mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo ufyonde nuko ako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, rero ibintu bibandanya kuyangara, ibintu bibandanya gukomera cane, aho banyagihugu basaba abashinga amateka mu nama nshinga amateka, bakanongera bagasaba umukuru w'iyo nama nshinga amateka kumviriza ibibazo abashinga amateka bariko baramubaza. Abo banyagihugu basavye abashinga amateka babaserukira nyine kubasabira ko umukuru w'igihugu mbere n'uwutwara leta Gervasi Ndirakobuca bofata ingingo yo kugarukana amakinga n'amatukutuku ngaha mu gihugu c'Uburundi, cane cane mu gisagara ca Bujumbura, bivanye nuko ikena ry'igitoro ribangamiye buri umwe wese aba canke aronderera ubuzima mu gisagara ca Bujumbura n'ibindi bisagara bitandukanye. Aho rero iyi ngingo yo guca no guhagarika za tukutuku n'amakinga ngaha mu gisagara ca Bujumbura ikaba yarafashwe n'umushikiranganji Gervasi Ndirakobuca batazira Ndakugarika, ari nawe mushikiranganji wa mbere gushika muri uyu mwanya. Aho nyine ubu barasaba ko umushikiranganji wa mbere avyumvikanye n'umukuru w'igihugu bararaba ko kwiyunguruza vyabaye ingorane ikomeye cane ngaha mu gihugu. Barasaba ko rero abashinga amateka bosaba inama nshinga amateka igahamagaza umushikiranganji wa mbere akavuga imvo bahagaritse za tukutuku, kandi canke imvo batarekura za tukutuku n'amakinga ngo abantu babandanye bavyifashisha mu kwiyunguruza, kandi abona ko igihugu kiri mu magume, igihugu kiri mu ngorane ubu unyene. Aho rero abo banyagihugu babona ko barembejwe cane. Izi tukutuku zari zifise ubuzi, abenshi birukanwe mu gisagara ca Bujumbura nyine bari basanzwe bakora ubwo buzi bwo kwiyunguruza abantu n'utwabo bifashishije amakinga na tukutuku, baciye babura akazi. Kuri ubu ngubu abo bose ni ibishomeri biri ngaho ku mabarabara. None ubutegetsi bwa Gitega burafise iyihe ngingo yo gutora umuti kugira ngo ico gitoro kibandanye kiboneka abantu bashobore kwiyunguruza, canke niba babona nta nyishu? Bavuga ko ngo kugira ngo igitoro kizoboneke ngaha mu gihugu c'Uburundi ngo nuko bagomba gutera ibiterwa vyinshi, ivyamwa bakazoshora ngaho mu makungu kugira ngo baronke amafaranga y'amanyamahanga, amafaranga y'agaciro. Ivyo rero ngo abenegihugu bakaba babona ko ari ivy'igihe kizaza, ivy'igihe kirekire bitohita bitanga umuti muri kano kanya. Uwutwara umugambwe wa CNDD-FDD Colonel Reveriyano Ndikuriyo yaraciye nawe asubiramwo ko abenegihugu bagomba kurima ibiterwa, ivyo biterwa bitandukanye bizoshorwa mu makungu kugira ngo abe arivyo bizozana amafaranga y'agaciro, ibitoro bibe biraboneka. Ivyo rero umukuru w'umugambwe Colonel Reveriyano Ndikuriyo yaciye ashikiriza
ngo nta nyishu abenegihugu babibonamo gushika amangaya, bakaba basaba rero ko ubutegetsi bworaba ingingo ibereye yo kurekurira no gutezurira amakinga n'amatukutuku, za tukutuku zigasubira gukora ku murango habona, kuko ngo ntago zinywa igitoro kingana n'ivy'imodoka. Mwararavye ibiriko biragenda biba gushika amangaya, none ko abantu bariko barasakumva n'amakamyo, amabeni, amafuso, imodoka zipakira imizigo nizo ziriko ziratwara abantu, nizo ziri kunguruza abantu gushika amangaya, igitoro carabuze. Ivyo vyose ni ingorane zikomakomeye cane ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugomba gutorera inyishu vyanka bikunze, vyanka binoga. Mu gihe batotora umuti, ibintu bizokwama biyangara, abenegihugu bazokwihereza amabarabara, mu gihe batanguye gusaba inama nshingamateka ikaba nayo itariko iragira ico ibikorako. Mu gihe itazogira ico ibikorako, abenegihugu ntabwo bazohera mu mazu, bazohava baja mu mabarabara, bazohava bakurikira ba bandi bari mu mashamba, bari mu makungu, babasaba ko babafasha guhindura ubutegetsi, mu gihe ubutegetsi buriho butariko buratunganiriza abenegihugu. Mwaraye mwumvirije bamwe nk'abaravye amakuru yacu yatambutse, ukungene Alexis Nduhije ariko arakoresha inama y'umugambwe MSD, uwo mugambwe ukaba umaze imyaka 15 ubaho. Uyu mugabo Alexis Nduhije yaciye ashikiriza amajambo akomeye, amajambo akakaye, akangurira abanywanyi b'umugambwe MSD gushira hamwe, guhaguruka bakaja kugwana kugira ngo babohore igihugu, kugira ngo babogore igihugu bariko barakijana mu manga, abagitwaye baraja kugitembagaza. Ivyo vyose rero nivyo abatavuga kumwe n'ubutegetsi bazokwama bafatirako, buririrako, mu gihe ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, ubutegetsi bwa Gitega butagize ico bukoze kuri kino kibazo gihanze igihugu cacu c'Uburundi. Tuve kuri iyo nkuru tunyarukire mu nkuru ziriko ziravugwa ku nteguro y'umwaka utaha, bije nteguro uyu mwaka tugiye kwinjiramwo. Iyo nteguro nayo yarateguwe kandi ikaba yaremejwe, umushikiranganji w'ikigega ca leta yaciye aja imbere y'abashingamateka, bamubajije ibibazo bikomakomeye cane, ariko uwutwara inama nshingamateka icegera ciwe Sabine Ntakarutimana yaciye bamwe abaka ijambo abo bashingamateka bobaga bafashe ijambo babaza kuri bije ihabwa umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu bari baramugeneye imiliyoni 304 mu mwaka waheze, ariko ngo basanze yarakoresheje imiliyari irenga. Umyumvire, umuntu bari barageneye imiliyoni 300, bagiye kuraba gusuzuma basanze yarakoresheje imiliyari ni miliyoni zirenga 1000. None ngo umukuru w'igihugu ngo yirirwa avuga ko abandi banyonya itunga ry'igihugu, ngo umukuru w'igihugu nawe ari kw'isonga mu banyonya itunga ry'igihugu. Niba yari yaragenewe miliyoni 300, izo zindi miliyoni 700 zoba zaragiyeko gute? Uyu mushikiranganji w'ikigega ca leta babimubajije yaciye yishura ko ngo umukuru w'igihugu yakiriye abashitsi benshi, ngo kandi ngo nawe ngo yaragize ingendo mu makungu ya kure, ngo nizo zagiye ziratwara ayo mahera.
bakaba bavuga ko rero niba yarategekanyijwe ni gute yagiye mu ngendo zitategekanyijwe, umukuru w'igihugu ntago aja mu rugendo atateganyije, izo ngendo zose ziba ziteguwe azokora, n'iyo yagira urumutunguye ntabwo ziba ari nyinshi cane ku buryo zotwara amafaranga angana uko, imiliyoni amajana indwi ziyongera ku miliyoni amajana atatu yari yaragenewe, kuri ubu ngubu rero integuro nshasha y'uyu mwaka ncabisembuye ngo bagize miliyari zibiri, miliyari z'amafaranga y'amarundi, ivyo vyose rero ngo bikaba bishavuje abenegihugu, ngo biratuntuye abenegihugu kumva umukuru w'igihugu yahora agenerwa imiliyoni amajana atatu mirongo itanu umwaka waheze, akaba kuri ubu ngubu bazikuvye akagira gatatu zikagera muri miliyari, ivyo vyose rero ngo ni akamaramaza, barabona ko ari ukunyonya itunga ry'igihugu, naho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we yirirwa avuga ko abanyonya itunga ry'igihugu ba kaboko kagomba kuzobafata bose akabapfunga. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru yacu, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.